inama nshingamateka yakoraniye i Bujumbura kuri rigenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'2021 intumbero kwari kwemeza itegeko nimero 1/11 y'itarike 14 Mukakaro umwaka w'2009 lijanye no gushiraho gutunganya n'uburyo ikigo OBR gikora. Umutumire adasanzwe akaba yari umushikiranganje w'ikigiga ca leta no gutunganya ubutunzi Dr. Domitien Ndihokubwayo. Uyo nawe amenyesha ko iki kigo cagiyeho mu ntumbero yo kuja ku rugero rw'ibindi bihugu mu bijanye n'itunganywa ry'itororokanywa y'amakori n'amatagisi. Kubw'ivyo ngo ico kigo kirakeneye impinyanyuro mu vyerekeye ico gisata nk'uko tumukurikirana. Ishiraho ico kigo ikongera ikerekana itunganywa ryaco n'ingene gikora. Ico kigo kijaho hari mu ntumbero yo kuja ku rugero rw'ibindi bihugu byo muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko mu bijanye n'itunganywa ry'itororokanywa ry'amakori n'amatagisi. Kuva ico gihe ikigo gitangura gukora hari byinshi byagiye biraboneka ko bikeneye guhinyanyurwa n'itunganywa ry'ico kigo kugira gishobore kurangura neza umurimo nyamukuru wo kwegeranya uburyo bw'amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu. Turetse rero impinyanyuro zijanye n'ingene ibwirizwa yahahora kamere ndetse naryo rikihari uyu munsi, impinyanyuro z'ingene byari byanditse, hariho n'impinyanyuro zijanye n'ubwiyumviro byari mu ngingo zimwe zimwe zabaye ngombwa yuko zosubirwamo. Notanga nk'akarorero ko kwerekana neza ko amafaranga yose yegeranijwe n'ikigo OBR atahandi arekuriwe kuja atari mu kigega ca leta. Aha hari abahora bibaza mu kumbure ikigo OBR coco kirashobora kwiregurirako imbere y'uko ayo mafaranga aca mu kigega ca leta kigashobora kuyakoresha habe na OBR yaheze igahindukira igakora n'izindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu igahabwa uburyo buvuye mu kigega ca leta. No muri iyo ntumbero ndetse n'uburenganzira bwo gufata amadeni bwahora busanzwe bwanditswe mw'ibwirizwa ryagenga ico kigo, mu mpinyanyuro hasabwe yuko vyovamwo kugira ngo ntihave haba kumbure vyononekara. Hariho ingingo zitari zigifise ikibanza mu mikorere y'ico kigo zategerezwa kuvamwo. Nange nk'akarorero k'ingingo ya 43 y'ibwirizwa riharuwe yavuga ko komiseri mukuru aba umunyamahanga. Mw'ibwirizwa ririko rirakora ubu hari ingingo nyinshi zijanye n'itunganywa rya misi yose y'ubuzima bw'ikigo zakuwe mu mpinyanyuro yaje ngaha kugira ngo ibwirizwa rizogumane akanovera k'ibwirizwa ritumbereze ivyiyumviro muri rusange. Ngivyo imiteka mukuru w'inama nshingamateka vyatumye iciyumviro co gutosora no guhinyanyura ibwirizwa rihari ubu kivuka muri leta gushika naho bigeze ubu. Umushikiranganje yamenyesheje ko mu gihe abari mu rwego nshingwantwaro bakoranye kugira ngo bige ibi na biriya, abasaba ko mu gihe hari ikiza kwigwa kibaraba canke kiraba ishirahamwe batwara bakwiye kubimenyesha hakiri kare kugira ngo ico kibazo cigwe bataramuwe. Subira mu mwumvirize. Ko byari bisanzwe bitunganije mu mibwirizwa, iyo abo bari mu rwego nshingwantwaro bahuye kugira ngo bige ibibazo iki canke kiriya, birasabwa yuko uwo babona ko hari ikiza kwigwa kimuraba canke kiraba ishirahamwe yobimenyesha hakiri kare, gutyo ico kibazo cigwa agashobora gutarama. Ivyo biruko kandi nk'ufiseyo experience niko nabibonye niko vyamye bigenda gushika uyu munsi.
iyo tuvuze rero uwo bafise ikibazo cigwa coba kimuraba dutandukanye yuko tuvuga tuti ni secteur privé n'uwo muri secteur twoba twumvise yuko umenga n'uwo muri secteur privé ashobora kugira ikibazo kimuraba gusa habe na commissaire general wenyene atwara ico kigo hageze yuko bamukota baramutaramura aho nyene baramutaramura hanyuma twumve neza yuko ikibazo ca confidentiel kitovuka gusa hagati y'ivyigwa n'uwo yagiyemwo ava muri secteur privé kuko n'uwundi muntu uwo ari we wese agiye muri conseil d'administration harashobora kuvuka ikibazo kimuraba n'uwoba asanzwe akorera muri leta fate uryawo directeur general wa commerce wa budget canke w'iki arashobora kuzana imodoka azogenderamo agasaba exoneration ikibazo kikavyara ikindi kibazo hanyuma ugasanga ico kibazo kigeze kuja kwigwa ku rwego rwa conseil d'administration kugira batange intumbero kuvuga yuko aribo bafata ingingo ikorerwa ku mugabo baracumviriza kugira bamenye ingene cifashe bagatanga intumbero muri ico gihe nawe nyene iyo tuba ari muri secteur privé yokinjura guverineri wa BRB arashobora gusanga ikibazo kiriko kirigwa kiraba mwene wabo akora muri OBR ari umukozi wa OBR kikamuraba muri ico gihe nawe nyene arakinjura ni ukuvuga rero ikibazo cose kije muri conseil d'administration wewe uri muri conseil ukabona yuko d'une manière ou d'une autre ufisemo uruhara nawe wuvyivugira hakiri kare ugakinjura nayo abibaza ko OBR yoba ari ishirahamwe nk'ayandi umushikiranganje amenyesha ko OBR atari nka ARCT, OTB n'ayandi mashirahamwe subira mu mukurikirane ikigo OBR si entreprise nk'izindi ntabwo ari entreprise ikigo OBR ni ikigo cashyizweho kugira ngo cegeranye uburyo bw'amafaranga bwose bwinjira mu kigega ca leta buvuye ngaha hagati mu gihugu bikidandaza bicunguka igihombo mugabo turakirarira ku mwimbu kiba cinjije mu kigega tukanaraba ingene igihugu cifashe tugashobora kuvuga tuti turavye hana hariya cari gushobora kurenza umwimbu turavye hana hariya turumva ko havugwa fraude ikigo OBR gihangare kwirukayo kugira ngo kirwanye fraude ivyo turabibonera mu mamisyon ikigo OBR caha rero novuga ntitugitegere ngo duce tugishira ku rugero rumwe n'ishirahamwe OTB n'ishirahamwe Sosumo canke ngo tugishire hamwe n'ikigo ARCP canke ibindi vyose byose tuvyumve neza zijya miliyaridi igihumbi zirenga zizinjira mu kigega mu kuvuga ko zica mu bikorwa OBR bayakoze tworangiza tubamenyesha ko iyi nteguro yemejwe 100% n'abashinga amateka bari bitavye